tuvuge na filme kuri kiratera imbere ubu turabona musige murungika n'abana hanze kuja kwiga mbere no kuja kwiga canke no kuja kugira abana bahe Fanny Lavine twarabonye yarungitse umukobwa wiwe yego shana yibonye arasi yaragiye Imana izo mujembe azogira ikiganza ciza hari ariko nitwigeze twubona mu bagiye kumuherekeza menga havyo abantu benshi bakunda kuvuga go abantu benshi bavuze ngo yagiye kwiga filme abandi bavuga ngo yagiye kwiga ariko nta muco wavyo turaronka ukuri ntimwagerageje murondera amakuru kwa mama wiwe niyo mpamvu twarondeye umukinyi wa filme kugira ngo ashobora kuba bizi ko nadukiye navyo nomenya gusa ico nabonye yaragiye ariko Fanny birabishika mukayagaho yego Fanny ni umucuti wanje Fanny n'umuntu ameze gucisha kumusigura gute amajambo atatu Fanny kuna gutwe iya Fanny na Fanny nta n'ibintu vy'imitamo bagira kujya je hirya ibintu bakunda kuvuga ntanzo ndigenda mbona waka sinzi ko ari kubera nkeka tuzinanye cyane mugabo nta mutima muri Fanny agira Fanny n'umuntu mwiza ni twarabonye na Chanceline yaragiye filme ikija ku yundi rwego rukomeye cyane nzapfa ngera reka tuvyizere hewe nabari hafi babasigaye bagiye bazava banyandukiza muga Chanceline muravugana cyane turavuga ari amahoro ameze neza none ko taragucira inzira nawo bashe kwagura imbibe je sindavyiyumvisha kwe yakandusha kandi nta nzira mbona mugo usanga inzira yiwandike nishantere reka ndumye we mwisese mwa murindi no nyereka aho ugeze ugira nanje shire ukuboko aho ngeze no kuri randitse iranditse iri hajya ku buryo naho tufisanga henda kongerereza muri projet ya filme Sades Des amis projet wawe ubona yuko ari projet ushobora gutwara uburyo bungana ntacu miliyoni 10 kwa imaki Ugo Figo arambwiye ati mu Burundi lancement yakoze yego ni nari mahira menshi yo lancement ya mbere ngirimaze kuba mu Burundi nta yindi raba nta yindi lancement iraba mu Burundi yambwiye ati je yo nashaka nari kugura umuduga iyo nashaka hajya arimo parcelle kuko nashatse kwereka abandi bakinyi ba filme yuko natwe dukwiye gutanga ibintu byiza ku bakunzi biwacu ariko ndazi uwiwarahari kandi muga mu bintu avuga nawe nyana aravuga ati jewe mimi n'umuntu abereye urugo rwanje ndazi umunsi umwe tuzomubona kandi yashaka rwanda nzorutaha ari bat tugerageje kurana umuntu akunda ibikorwa n'umuntu akunda kuvuga cyane ati jewe sinkunda gukoresha cyane imbuga ndabura umwanya kumva nzakazi arakora cyane niki kimaze kwiga kuri bat gukora bimwe mu manura akunda guhanura n'impanuro zimeze gute discipline bwa mbere kwanza kabisa ariko Jedi mu bantu bababaye kubona bavanye na Fanny Lavine warakunze umupfakazi zarambabaje cyane shaka twizere ko umunsi umwe tuzosanga byakunze bigasubira mugani ugakora filme kwe kandi filme yorabwa kuko abantu benshi barabikeneye kandi barabishashaye barabica barabishati mana yanje Fanny nari bati mana yanje ahubwo jewe ubu nyene bizokunda nta kiranira Imana we bizokunda n'ukuri bajya bafise ibintu baciyemo histoire yabo iraryoshe gukina nka kuko uribuka kijya gihe Ribat afatana na Fanny yaravanye na Abel happy oyo ni sawa umeze neza yes bakunze step media ni kagasore kishima gasore kazege ni mana gasore gakora ivy'Imana ikunda nkuko mubizi tamebwe natwe nazo dore ngo tubazanire amakuru mashasha mutwameronka kandi subscribe kugira ngo muzuko muja mu wa mbere baronka amakuru mashasha mukora kuri step media so Wamera mbanje kubashimira kuri maze kugira subscribe mugasise la première fois uravye kino biganiro making sure ko maze kugira subscribe kugira ngo natwe tubashe kuja mu muryango wagutse murabizi yo mu mboye ndabazanira exclusive interview zigiye zitandukanye uno munsi mutumire ndabafitiye muramuzi mwaramubonye kandi mwaramukunze cyane nawe muri commentaire mwarasabye ati happy turasabye ko mutugarukanira nawe twavuze ati ifeke abafana biwacu tabanyote zeka tuanze tumwakire n'inderero n'isukari y'abafana n'umunyu wisi n'igikundiro ni igitenge cyakote uni nk'akabari bimeze gute ku mutima no ku mubiri neze neza rashima jero nkikubona nagira ngo uvuye mu mimbahe iyo muzo wamba ijya muhimba ni abantu bo mu mpimba ariko ntirisa nk'uko byo risa gute menga risa na vere gose none ubizi gute utagiyeyo oya shako babiri kose hari yanyu umuntu arazarabibona ariko turashima Imana ko natarajayo abantu bari barakenyeje arigeze kujayo nahaye 5 gusa umuntu yarampaye iyo migisha urezagirwe cyane
twongera tunabasengera gose tubibuka ariko Hepi zirafata akanya zizagenda aja kubaramutsa ko nabona abantu ko ndavyifuza kweri nukuri tuzojane no tuzogenda ryari uvize umwanya tubipange ni bon tugende kweri Hepi tuzoyipange nimba n'abandi babishaka baza batubariye tujana ariko ikintu numvise abakinyi ba filme ntimigira mufungwa ntituzima nta manyanga mwe mukora nta mukinyi wa filme nigera numva ngo yafunze reka shareka izo aba content creator Abeli Chris waramaze igihe vraiment nawe tumusabire n'ukuri bamurekure babazi vraiment n'ukuri bamubabari abariyo Imana iborohereze abatarajana Imana ibarinde gose nawe kuri kabisa Hepi reka rero turamutse abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye uravuga igihugu kimwe mvuga ikindi je ndatangwe muri America ndabaramugije cyane ari muri Australia muri Belgique ari muri Canada reka tuje mu Rwanda abari ngaho muri Zambia aba diaspora ngaho muri Congo baje mu bandi bagiye tubaramutse gose ubona abantu uvuga nawe nyine bafite abafana asigaye bafite abafana kwere aho muri Congo muri Congo bari tuvuga ko babonye filme ya Hepi akina mu Kiswahili sinzi oya mu Kiswahili sinzi nahi Hepi tujya mu Kiswahili tujya mu Kiswahili kashano nteza ba kamodad ya maraba ibyo bintu nukuza bintu je bara nabona ukasi no kumva oya Hepi bambure nakurondeye byinshi shaka kuyaganira nawe urumwe mu bantu uvuga yuko makinyi ba filme babikora neza ariko nturiko turakubona cyane mu mafilme muri no minsi akabazo kabaye naka ahubwo ntikurana yaraba jewe soro nguma ndayikurikira pakite jo nyine kuri TNB ejo mu gatondo barayerekanye ejo mu gatondo mere credit zobiriko saison d'episode 7 ariko nuvuga yuko tubanze kandi tunashimira na RTN birimo abantu kirashigikira cyane ego ashigikira gose batware abantu batigira bara YouTube bakumanye muri usanga bamara kuri RTN kandi ugaca usanga namwe uko bafasha kugira ngo cyane kweri none Hepi niwe iyo uri kuradandaza nk'ibikorwa by'iwawe abigenda gutega Hepi mu bijanye n'iki kugira ngo ushobore gushikana filme kure cyane buryo nyene kujya nyene tubikora bisigaye no kurinda naho tugakrema amantu zayi wacu umuntu agashira ibikorwa vyiwe ariko novuga yuko Hepi tumwumve ko ari umuboss aje bakinyi ba filme benshi tubabwiye ikintu ngico ngo yango turakenyesha ngo muduterere benshi rero kugira ngo umuntu aguterere nabo babanje kugira intambwe benshi babashaka urumva bamenye byose uce ndakubwira ati nshaka gukora film ucumpera no havumbwira mpava ndakubwira unanyandikira ahubwo nuko banza kwanza tugatera ko intambwe abashigikira n'abakaza bakadushigikira muga twavuga ati basi nginya twayanditse ngiye dutangure gusaba tutaranandika ifoke n'umuntu ugira gushigikira ubanze umwereka aho ugeze umwereke ibikorwa nyene ngene uri kwipanga ariko okay ni Hepi nyene no musitiri kumwe nawe afite byinshi azi muri film Hepi uri kurara filme muri no mwanya ubona yuko bigenda gute amarira ni yandi nyene muguma murira mugabo birimo ukurura kuzi barizwa nini urumva ngo barakenye ngo nimba nka mimire itari kiganiro twakoze arambwiye ati Jemazi umwaka wose urayizi ntasubira filme ndambwiye ati ni kubera iki nta mahera hari naga mahera ntayari cyane kari kuri ntayakorako mbona menga ariho kwa cyagihombi cyane ko ndakironka nta majana ndaro rero mwaka kakadimire namando ndambona ndakabona nkikansha nibaza ngo arahari tukiraho nyene amahera menshi maze gukora ko nanga amahera menshi maze gukora ko akariyo ni burya ntikari cyo mwoze sindakora ko muri yo ni kuva mvuka oya Hepi nta muri urafite kwihangana bazi ko ndabibwira abagenzi bandi bakumye nta miliyoni urako uko nabwo ndakora ku miliyoni mu isakoshi ntabwo nta twaje muri mikashi yawe ntitwosangamo kashaka komenera ba arakanu nabagije babiri nabajeti kuri konti yawe dukiye ku miliyoni nkosigara nanga ngo sha ngo nayari ko kwe sha je gusa je namanizere nema nkoresha kwizera nizere ko bizogenda neza kuri uyu mwanya ntayo ofisi ariko ndazi mu bitaboneka ari ahantu hari abantu bakadukurikirana benshi ntibaza kuvyemera ku gihe Hepi amaze muri filme agaca avuga ngo nta miliyoni arakora ko hani bake baza kuvyemera erega miliyoni bashobora kuwukora ko mugabo atari uwiwawe ata none nimba no gukora ko mvuga ati sha nimba ndose senga ariko ndayabike yani ninaronka amajana 3 ninaronka yandi 200 nzoca ngenda kuri hava sinzo
nzobona ukoze umuriyoni ufise mani n'urya muriyoni uvuga ati ndafise ata nkuri ico nshaka wanye n'inzu oya burya kuba mu nzu y'umuriyoni ga happy uwo muriyoni ni avance ndivuze avance ndivuze ari nka avance ariko abika avuga ati kwera urawuterura ukawutwara umuriyoni urawuterura ukawutwara muga ntaba ari gwaba ari wanye n'inzu muga nk'umunsi nzo ufata mbona ati inzira arishe byose bimeze neza ariko urumwe mu bantu nuvuga yuko urakurikiranye yiga mbere yuko nza ngahano ibiganiro byo nagenda raba bavuze ko wagiye muri kamuka kwa Kristo Ndikumana no mu byo yasengeye ibyo ntibyari nawe uzokore kwa site kwita mu miliyoni niga nahe nashinze ko nakize sinari bwakure yaho nkenera amafaranga oya nari nkiri muto nari nkiri muri babandi nyene uvuga ati shaka iki cyabago inzu ntirishe bagaca kurihira ariko iyo uri kurara ama dépenses ugira rero ugira ubwoko bwa ati Jeff Menzo vandaye bitewe n'ama dépenses ndiko ndagira oya nta ma dépenses shira muri filme ko nazo ndakora ziwanje dépenses naho zongira ziba ari zinyega naho ntoja muri filme mbwiriza kuzikora naho ntoba ndanafise n'amafaranga mbwiriza kuzikora ntegerezwa naho udafise amafaranga uvuga ati utegerezwa gukora filme oya ndiko mvuga muri filme nta dépenses shiramwo kubera nta filme zanje nkora ngo zisaba amafaranga ngenda gukina mu bandi urumva ndiko ndavuga ati mugabo hariho dépenses ubufise uvuga ati ngaha ntegerezwa kubikora nata mahera fise nimba atari mu magana ngaho ifise ntegerezwa kuri hinzu Cico kintu akenshi iyo umuntu ari paramedica kandi ntegerezwa nimba mfite amafaranga afise ntegerezwa gufungura abana bategerezwa kurya abantu benshi yagize ikintu cy'inzu baravuga ati cyarageze ko nkora nk'uwiheba ko mbanye n'inzu ntuzanira uburofu tuvuga ngo nabuze nimba ubuze no munsi ejo ntuzobura umwezi abiri ntuzobura kwera ariko muga n'Imana ibishimirwa ko Imana burya ni nyabuntu Imana Imana itugira neza kuko uravye nk'ibintu dukoresha uravye nk'ibintu dukenera wavuga ati nenge hanya we nturavye ntinga umuntu abagwe wange shange ko kibara uvuga ati nenge ukabamera ukarabamera uhembwa umashira ama dépenses ugira bikagutangaza uvuga neza umuntu abagwe n'ubuntu bw'Imana niyo mpamvu atabwo wafise bwo kugira mariage oya mariage uzoyikora mani kandi nzogushikira nzoguha 20000 ahora uzobute niyo 20000 uzonabikore no mu gucimira kabiri hari cyo uzobumaze hari cyo uzobumaze baburamwo nka 5 kugira ngo twongere ukaziye ifana none mugabo je sinotangura imbere yiwawe sinokubahuka kugira mariage jewe kaje n'umunje ndashaje oya harageze nawe muri mariage bagushire mu rugo yarine mama mugana mariage twabonye narayikoze urayikoze kera bigeze umenyesha ngo nze kugira ni kurya umuceri baki ariko mu ndabo kamura nk'uje ngaho nawe uri umugeni duhagaze n'umuhungu hajya mbwira ati ngo mpamagarira uwo mwana ndavuga ati umwana wahe ambwira ngo wewe jewe yego no birazana ariko banze ubereke yo nta bitanambaye mugabo cyo nzi ndakuze ndakuze nibaza Jesse kabiza mu rugo rwawe umugabo wawe aragushikiye mu bikorwa bya filme kuko je ntakubesha uri bukingene ni chef afa je kabimba mbe wamwishije gute nasiyo banzo mbatse bagira mba ati kubera je kenshi iyo nicaye nkaraba abakinyi ba filme nkaraba na filme mukina arige babaha amarore yo mu cumba Alvera Muhimba yorore yakinyi ari kumwe na Estime abantu benshi baravuga ati kiri mu bintu byatumye Alvera heba filme kuko abantu benshi baranditse amajambo menshi bafatiye kuri kijya kintu kuko abantu bavuga yuko Alvera yarahiye urumva jewe cindagira amakenga muri jewe ati none hajya ko twese twambaye imibiri hajya nta bindi bintu bishobora gukurikira ati rero kungene nshobora kwirinda nta mukinyi wa filme nzofa ntwara nawe ni muri babandi bavuga uko neza nani muri kamara abakinyi ba filme mubabona gone mbo kwanzi twambaye imibiri naho none ijya sene mu gitanda niyo gutuma udatwara umuntu kare ngo mbwiye ko Estime dakomeye jewe umunsi wa mbere ndayikina kubera nyene ivyo wari bwaje mu rugo cyangwa ntiwari bwaje je nagiye mu rugo kera je mfite umwana w'imyaka 9 two kina bwabundi n'umukobwa umuhungu n'umukobwa urumva je nagiye mu rugo kera filime nanda yigiyemo ryari hirya hejuru
kubera ivyo bintu numva bavuga ngo amasene yo mu gitanda umva bakabisigura kuni umunsi wa mbere nja kuyikinamo naragize ubwoba ndabiriyasha ndagirana ndiyumvira bizogenda gute bazonyita iki bazogenda nanjye vyarangoye kwera kandi baguma bagukabakaba oya Alvarez honest baguma mwiyegereza kujya no gukabakaba kandi rero kiya kintu reka ndazengana nabisigura ko nama ndabikonda wikina nakijya kintu haba hari abantu benshi baba barundanya ari benshi abakameramana abakinyi aba director benshi nta kintu na kimwe gukoreranye nyene ko ari ukukina kandi ko ari kwigisha yage bya byose bari n'inyigisho burya basi bawigize ujya muntu mugabo bari wundi muntu byerekeye abari wundi muterekeye ariho sere nigeze gukina muri suwa ndiko ndakina naryamanye na petit frère biga bintu birabaho petit frère muvukana mwajanye mwe n'abana film yego mbasha baharore mukinane mu cyumba muga muri iyo filme byerekana yuko mutanavukana oya twaravukana ahubwo vyanyasha cha tuja mu mafete turacerebra nyene ibintu biraho ngira kubera inzoga kubera gahimbo usanga zabaye na petit frère wa gapana wajya tuvukana ujya muri filme amba iyo ni filme uri kwatubwiye cyane ndakubwira filme je ngo atiyewe mana yaje oya ndiko ndakubwira iyo scene rero iyo scene hari abana benshi usanga baguye mu bintu batazi yego kubera gahimbo kubera banyoye ibintu byinshi kubera baborewe banyoye amatabi bageze biki rero nkujyanya na ikonisha bariya bibako ntabwo yari jewe je ntatabi nkoje ndakijira muga muri ya filme twakubonye uko narambonye nimeze muri karamitabi umeze canke warari nyuma nari imeze uko urumva ntajyonwa ntajyukwe baturabona usohora umwozi ntajyonkwega yego rero ariko nigisha bariya abana bariya bitwara kuriya kugira ngo hagire ico bibamariye rero bugiye ntaco bimaze ibintu vyo kuvuga ngo bakinyi ba filme ngo bagize iki tigazi bari nyigisho guheva ku kambere gushaka kwa nyuma filme zubu tuvuge ko zisigaye zitanga inyigisho niyo mpamvu bakunze no kuzerekana kuri RTNB yego numvise kuri RTNB akenshi imbere yuko bakwemera ko igikorwa cyo bagishirako bararaba kwanza bavuga ati iyi filme turayemeye filme ntayo twemeye yego tuvuge ko ariyo mpamvu ituma filme za happy batigera bazanka ko zija kuri YouTube filme happy harimo pana za filme happy harimo nibaza ko ata mico twatiko turatitura dukora byose ko haba arimo kwigengesera turigenga ubuntu kugira ngo umuntu ntarenze ariko tuvuge na filme kuri kiratera imbere ubu turabona musige murungikana abana hanze kuja kwiga mbeyaje no kuja kwiga canke no kuja kugira abana bahe Fanny Vine twarabonye yarungitse umukobwa wiwe yego shana yibonye arasi yaragiye Imana izo mujembe azogira ikiganza ciza hari ariko nitwigeze twubona mu bagiye kumuherekeza oya ntabwo nagiyemo oya ntabyo nagiyemo nibaza ko atabyo namenye ko abijyanye navyo menga ntabyo abantu benshi bakunda kuvuga go abantu benshi bavuze ngo yagiye kwiga filme abandi bavuga ngo yagiye kwiga ariko nta muco wabyo turaronka uko ntimwagerageje murondera amakuru kwa mama wiwe niyo mpamvu twarondeye mukinyi wa filme kugira ngo ashobora kuba bizi ko naduke oya navyo nomenya gusa cyo nabonye yaragiye ariko Fanny birabishika mukayagaho yego Fanny ni mucuti wanje Fanny n'umuntu ameze gucisha kumusigura gute amajambo atatu Fanny hava ndamusigura bitandukanye nuko mumuzi uko muzi wewe uko ndamuzi je ndamuzi ko ari umuntu mwiza ca mbere kunda gutwenga ca kabiri kunda gutwenga biya Fanny bya na Fanny nta n'ibintu by'imitama bagira je biya ibintu bakunda kuvuga ntanzo ndiga ndamubona waka sinzi ko ari kubera nkeka tuzinanye cyane mugabo wundi nta mutima muri Fanny agira Fanny n'umuntu mwiza Fanny kandi ni umunyamahoro pe ni umunyamahoro kweli tuvuye kuri Fanny twarabonye na Chanceline yaragiye filme ikija ku yundi rwego rukomeye cyane nzapfa ngera reka tubyizere hewe nabari hafi babasigaye bagiye bazava banyandukiza muga Chanceline muravugana cyane turavuga amahoro ameze neza none ko taragucira inzira nawe bashe kwagura imbibe je sindavyumvisha kwe ndacyarindiriye
bashaka kugenda uzomgenda guterere ya vemire nyene uzobantere kuri Mariya vemire reka ndindire kweri reka ndindire Imana niyugurura inzira ari genda wasanga ndagiye reka nanje Imana yanyugururira inzira reka Imana ntarabana ni buke buke ariko ikintu kimwe mbo kuri uyu mwanya simbona inzira mugabo wabona Imana irantaye uzokore filime iboneka nk'umu actrice wowe birashobora kugufasha kuko aba actrice akenshi iyo bantu twama tubona umenga bama mu vyiza gusa parapore y'abandi basanzwe nukuri yego katurindire turara Imana wasanga irangiriye akandusha kandi nta nzira mbona mugabo wasanga inzira yiwandike nishantere reka ndumye we mwisese mwamurinde no nyereka aho ugeze ugira nanje nshire ukuboko aho ngeze no kuri iranditse iri hajya ku buryo naho oye buryo aho ndumva urakeneye ibikoresho urakeneye uburyo kamera nzoyikota kamera birahari nzoyikota kamera ntabwo bufise bwa nzoyikota pe hama location inzu nzokinira ko ikintu cinzu numvise abakinyi ba filme kirakunda kubagora cyane ziranazimvye wanterere iki vemi Boke kuko ta kamera nangahe basi nzofuma ndagwa iwanje ga ni wanje irasa neza ahubwo nyine mbwira ahubwo yintemu uko nyine ibisigaye yimuko nyine ibisigaye nzimenya kabisa hari gihe wasanga na mwene wanyu arantereye cyane mushika tugiye no kubiraba no kuri mu bihugu tureke Burundi gusa dufatiye no mu Rwanda abakinyi ba filime bwe kuraba bafise n'amazu y'uwabo muri Tanzania urabizi babahara mu bagwiza tunga ariko twe mu Burundi mwemwe namarira mwe mugoma mu marira oya no kuri je ntavyo fise mugo umunsi nabironse uzobibona n'ababironka ko baguca baguma barira oya ntavyo fise vraiment uno musi umuntu aronka umuduga akagumarira araronka inzu akanka kuyivuga ngo bava bandoga urabona aho kaduga kane mo jora ushaka kuvuga ngo nta muduga aho kaduga uzokora iganiro uzogutora izoburi yego ashi ndetse kugira umutaximero uko ntibikubereye oya nta tuzoshaka kuja kuri vo umpa lift ariko novuga yuko gusa ntibora ngo wabuze ingenza kuyo tuza kubonana kwe umuduga asha Chengira ipfutsa oya urumva ko badukurikirana kwifuza nice abara ko badukurikirana barabona aho babaye nipfuza kandi kwifuza nica oyaha erega kwifuza si bibi kandi n'Imana irazi ibyo dushaka kandi Imana irabizi kwe ariko bitebuke ndaze Imana izotugirira ariko bakunze kuvuga ngo umuntu ntigera hazwa naho abageze tuguma dushaka kuguma twagura tuguma tuhashaka ariko turashaka niyo ntango tuyigerera ewe hepi je ndakwikundira ukungera wivugishiriza ukuri we cyo guha umuduga emwe cyo bakivuyemo induwo cy'umuduga none saka kuvuga ngo nta muduga mfise ndawufise inzu ndayifise nkava ntanzu ufise ndabifise yabwo usigaye gusengera n'abatararonga Imana ibaye arigana twakoze na Figo arambwiye ati mu Burundi ijya conference warayira lancement yakoze yego ni nari amahira menshi nari ari menshi pe amahira niyo lancement ya mbere ngira maze kuba mu Burundi nta yindi raba nta yindi lancement iraba mu Burundi yambwiye ati jewe nashaka nari kugura umuduga iyo nashaka hajya arimo parcelle kuko nashatse kwereka abandi bakinyi ba filime yuko natwe ubwo dukwiye gutanga ibintu byiza ku bakunzi biwacu sa yari imeze neza nawe niho wari niho narindi zayimeze neza cyane jana cyembuga ati ahubwo mwebwe murafise esprit yo gukora gusoma muri abantu babashyigikiye ego vraiment ajena narakunze ijya waruga ibintu byiza Figo vraiment ubahwe yagenda umubwiye amajambo atatu genda umubwiye amajambo atatu ubahe pe ubahwe kuko ngiye kwiraba Mimi yarazikoze bafani barazikoze nta numwe yegera ijyaranze ariko nugiye mu Germany baza kwase mu mutwe kuko n'ikiganiro twakoze yavuze ati sishaka ko dukora ikiganiro gisa n'ivy'abandi yambwiye ko tugikorere mu bwato niwe yarishe ubwato jina nywe niwe yayirishe yavuze ati je mashaka muri ikintu gitandukanye n'icaba arandi kantu Figo yanjoheyeko biraryoshe mani kubona umwana w'umuhungu ariko arubaha Imana sana n'umuntu yubaha umwana sana abo tuvuga hari umuntu numvise yabibatayemo yabibakundishije sabasi
ngo niwo muntu wa mbere atangwe kubakundisha cyane ibintu by'imbo arano babikunda mugabo muri filme nabantu baki basanga kwanzana n'ibyiba ibintu byose vraiment umuntu yokora ubwo bustari bwose wobugira ariko ufise imana nayo birenze man kabisa ufise imana uce umustari birenze aho kana kwigira umuntu turavugana n'umuntu yubaha imana cyane cyo aciye bugufi kandi gose biteye jena nubwo tunazi naye ndamuzuko mugabo ugiye mujama kweli no sha mani mwongereza amavuta Nzore mubwiye nimwavuga imana izomugeza kibona nzomuhalinga je turavugana nzomuhalinki kabisa nahata umuntu amenye umuntu arafise akantu kubumana muri we oya fiko je sishatse kuba umunafiki vraiment n'umuntu naranabimubwiye fiko je senzi komeza n'umwana mwiza cyane uko nukuri basi n'umuntu adasohora amajambo mabi yego ni wa muntu muri nari kumuku wumva umenga ni mwovana basi ana nibuka ama dépenses menshi twagize uwo munsi nashimye kuvuga niwe yarekura amahera cyo ndamubaza cyambwiye ati je yonsohotse sindepansa musi ibihumbi ijana oya gusa yini imana imwongeza amavuta yego mu bakinyi ba filime uwo mwifuriza mu bakinyi ba filime wowe bakunze kumwagiriza Mimi Mireille woravye ijya couple bijanye cyaje ntacyo nabivuga ko navyonze kubera iki oya wo kukungena ubibona ushobora ati sha Mimi yo mwemerera bari sawa ahubwo zojyoha gusura barira navyonze najanze ariko ndazi uwiwe hana ari ndazi oya mbo dispose ari nka challenge wo gisigura uko cyumva dufise Alvera tukagira na Mimi hanura fiko washobora gutwara izo challenge hazo noshobora sha aho hazo noshobora ariko ndazi uwiwe arahari kandi mugamu binavuga nawe nyene aravuga ati jewe Mimi n'umuntu abereye urugo rwanje uwiwe arahari pe kandi ndazi umunsi umwe tuzomubona kandi yasha rwo rwanda nzorutaha ariko gusa nyine fiko arakwiye umuntu afite imana muri we na wene harakantu numvise ngo abantu bitonda akenshi ntibashobora gutora uwitonda niko bisanzwe bimeze mu buzima busanzwe usanga duca ari umukobwa kubakana umukobwa w'umukurukuru nka wewe tugiye kurabona umugabo wawe hari umwe bavuga ko ari umusazi nje ndakubagana gone wewe ndakuravye wowe nukuri kimana uragoye ngoye gute angusanga umugabo ari umuntu yivugira make sanga umugabo wimereye nka fiko yego umuntu aguma nuko nyene asura amajambo y'Imana je ndi mugurugu mbo oye tuvuze umuguruguru abantu babitaho urukundi mugabo ariko je mbona cyara kabikanje ndakuravye vraiment ngerageje kumara imvugo yiwawe umuntu basi ruwa muntu ahugeze hose mukunda ko abantu baja mu rungu bagora gute mubatera inkuru baja mu rungu basi yo mbere urazije ko navuga cyane kera nubu weguriye imvuzi ubundi rega simvuga Ibiganiro by'iwawe byose ndabirabira umukobwa uyu mbo ndabikunda kubera akenshi umunyemenyesha akora karakubaza hari igihe ushobora kumwisha umenga ntushaka natwe turabadusi muri twebwe muguhe n'umuntu avuga iyo ndabavugije umenga sishaka cha tubadusi nese ko turavuga umugabo ni sawa hari igihe basi hari ibintu umuntu ashobora kumbaza ngo umenga ntacho nshaka kubivuga kandi iyo ntafite ikintu cyo kuvuga cyangwa hari uzocumenye ko nase kuvuga iyo itushimiye umuntu naho ubimwereka gute oya je sinkunda bya kutishimira abantu oya umuntu nakundwa na bose kandi nawe abantu bose ubuntu jewe rero bakavuga ati aha hantu oya jewe je ngwana nayo wanje burya nta niyoze jewe ndi wa muntu nyene ndi umuntu yibereye ngaho umuntu jewe ndamuha agaciro pe mugi ingorane y'uwanje je ndavugana n'abantu pe ndakundana n'abantu turagirana ubugenzo n'abantu mugi ingorane y'uwanje kandi nemba ari bibi Imana nabinkure jewe sinzi kuvugisha umuntu ndamujyanye ntagukunda urabimubwira hakiri kare oya sindiko Imana yanje birangora kukubesha ko turi kumwe tutari kumwe birangora kubesha kuri umugenzi wanje ngo ngume ndakwandikira ndakunafikinga no kunafikinga nabari tiwanafika ko aramuna birangora niyo gitima je n'umuntu yankora ikosa bya birangora kumuhisha ko ndamushavuri cyasanga nakubari bimeze uko nimba tubandanya tukabandanya byase nari bundi bujyaje ntabwo nshoboye ndabeza ntabyo nshoboye kwera
nanje njyaje icumbabatse. Uno musi reka tujire mu bikorwa by'iwanyu nawe na bari bati twitegiye muri academy ibikorwa biguma biza ariko araza mise en garde kiraza ajya kuri Parma Kamariza movie Kamariza mbe yagiye ariko twakomeruka dukorana ikiganiro no mu wa mbere oya no wa kabiri abambere natangiye gukoresha baratwarahejeje amaca hakurikirawe umunsi umwe nyene yari mu ryari mbere nkozi ibiganiro nayikoranye na Kamariza none umwana mwiza he cyo giye ko agira promotion ya Ferouge umengo sije filme si wiwe oyaha nibaza ko yari yindi yitwa Parma ngora muri Ferouge arimo muri Ferouge arimo ndico gini bukatwaze kuri Ferouge ego ndashoboka ikiraza ko mise en garde kiracako yagiye ko Doris kumubona yego nabone yarasimbiye ngaho hanze navuye ko Jessica yego tahavuga yarasimbye yarajabutse ngaho aho ahantu nyene ntazi ko gupara aho andi bantu bajaje ntaho ndamenye umunsi ndahamye nazobona natekere mu Burusi oya sinaza ko ari mu Burusi ko nibaza ko ari ahandi sabere mibanga reka biguma ari banga ari mpamvu utari kurabivuga oya nuko atahonze aho nzi neza nava mvuga nkabesha ariko muri academy yanyu turabona muguma mugurazi babandi zerema nyene nkuru mwarabuze chanceline murabura kamikazi nawe nyene yagiye nitwabura soro naho tuzoba dusigaranye kawatako ngororiranyisha reka twizere ko bizogenda neza nabariya nibaza ko bazogaruka okay ari but tugerageje kurana umuntu akunda ibikorwa cyane n'umuntu akunda kuvuga cyane ati je sinkunda gukoresha cyane imbuga ndabura umwanya kumvuza akazi arakora cyane niki kimaze kwiga kuri but gukora zimwe mu manura akunda guhanura n'impanuro zimeze gute discipline ubwa mbere kwanza kabisa discipline cyo kintu cya mbere cyubatse byinshi gukora naho tuguma tumwigira kuko kenshi tuba turi kumwe niyo uje kuri set wacu urana ko haba hari ibikorwa ngerageje kubirana umukozi pe uko navuga yuko niwe yisetingira niwe yieditingira filme niwe ziyandikira ahubwo umwe tumuja makura umukozi kwe na umukozi pe ariko ikintu kimwe namukundiye ariko arazana n'impano nshasha cyane harabagwaruka heruka kwakira ego rwaraje kandi aguma aramura ariko nivyerega nawe mwashaje ni mubisa abana nabo bashikira ariko natwe turaciga buryo cengira mwarayigize oya twe tuguma twiga uko tubaye kumwe twese tuguma twiga aho ngiye muri shooting wameze uko no ntimuragira ko mukina finale ya soro cyangwa amazi kinyi mugaca mwongera kwizindi kuko bayitanguranye sibo tubona bakiri ariko soro ntirikiraca ku ubu ni Ferouge yaraheze muga reka twizere ko soro azoyidushirira ko kandi turabe ayishire muri iyo ntuzeya gakwere ariko Jedi mu bantu bababaye kubona bavanye na Fanny Lavine warakunze umupfakazi basi ijya filme mu mafilme basi naravye umupfakazi kwera narawuravye kwera naka episode kamwe jembo amafilme menshi sindagurikirana muga ka episode kamwe narakara ari karyoshe zarambabaje cyane shaka twizere ko umunsi umwe tuzosanga byakunze bigasubira oya mugani ugakora filme kwera oya kandi filme yorabwa kuko abantu benshi barabikeneye kandi barabishashaye barabica barabishati mana yanje Fanny nari bati mana yanje ahubwo jewe ubu nyene bizokunda nta kiranira imana we bizokunda n'ukuri bajya bafise ibintu baciyemo histoire yabo iraryoshe gukina nka kuko uribuka kijya gihe Ribata afatana na Fanny yaravanye na Abel Nduwaye nde yaravanye na Abel hari amakonfreri hagati ya Fanny na Abel ico gihe ntavyonzi kwe ico gihe amakonfreri ari hagati wabo rero je ndashaka kwambo Fanny ndashaka mu buryo ndiko ndarondera shaka umuntu azokina histoire ya Fanny je nyene bije nyene mujama najebwo urumva bijanye kandi sure certain yuko iyo filme
itegerezwa kurondera amafaranga kugira ukore iyo projet iyo projet nyene niyo kandi ndazi muboyi iraburimo yego erega ugiye kuraba ubu kintu gisigaye siga ko dukina histoire tubayemo apana bya bindi ngomba ko twora ngo banaka ngo barakundana ifoke dukina histoire projet irarenze yego hari umuntu twigeze kuvugana arambwira ati hari umu director mbona imimi twarakoze igana arambwira ati mimi kubijanye na projet za film arambwira ati je umu director yambwiye mugihe ntarakina film ijanye n'ubuzima mbaye nta kintu ndashikako numva yuko hari akarusho n'abandamuzaniye Fanira V ariko reka ndakwereke burya ibintu bavuga ngo bariko bakina ngo ubuzima bwabo reka nta finale tuzoro oya none bazoduha finale gute kandi finale n'ubu kandi ubuzima buba bikiko burabanda yo wikikura yo oya mugiye filme je vraiment ifoke ebana ndayizana iyo project yawe nawe irantwengeje iyo project yawe umaze ibisuyumvi cyane ko ndazi none iyo filme tugaje kubishira mu bwenge tukaraba nabantu vuga yuko bafite igikundi rya couple yabo yarakunzwe cyane yego n'umwe mwanya kumwe na Norase kandi abantu bayikunda mugafani na Libat couple yarakunzwe cyane gusa kweri ariko no warugira uvuga byiza vraiment dari byiza kweri umupfakazi n'abantu baki batayikunze n'abantu baki batakunze umupfakazi eko katwizere ko kindi gihe bizogenda neza kabisa sishimye kuganira kiba kirekire message uha abakinyi bagenzi babo ba film ubaho ubutumwa bumeze gute niki kintu ubona bashobora guhindura mbona ntiwigize umuhanuzi gose mugarutunura bakavuga sha ahantu harabamwe karutuntu tutunenge cyase no kwigira umuhanuzi kuko barananduta ndi n'umuntu ari ngaho hari kinavyinjira bwe nta navyishinze banashima mugabo gikoroni baza yuko nivyarindi nyene n'urukundo ruzana ibintu byinshi cyane ibyase birakunda ibyagize iki birakunda rero ubumwe bagira ubumwe bisigaye ndazi bizokwizana ico kintu gikuru nayo ubundi nta bintu bahanura kuko nibakuru banje barankurira nibaza ko umunsi umwe Imana izodukwita surprise oya ivyo bintu byo kugumurindira ngo Imana yani Imana ifashe uwifashije none ngi tukore gute banze wereka Imana ko ufite ishaka yo gushaka ndari ishaka rirahari warayanditse irahari basi ufisa ngahe ndakongerereza muri projet ya female Sades Desamir oya Desamir no yarondera na aya projet yawe ubona yuko ari projet ushobora gutwara uburyo bungana garano ko dukurikira je mvuzuko ari umuntu acaca muri jewe hamagaca yago ntacu miliyoni 10 kwa imaki cyane igituma je umusigaye yagaca n'abakinyi ba film bo abo tuyaga bambwiye yuko 20 million niba ari film bise projet kwije byose bona usaba miliyoni 10 mbaye ndagusaba miliyoni 10 hari n'igihe wonshiraho nka zitatu kagana zibaye 50 ariko abo yagushira ntihoba muri babandi muca mufata ingendo mugaca mani ubu nyageze gupambana n'amafaranga gihe cyo bujyajya nikira niko kinakenewe nta nubwo gikuru no kurondera ikintu gikwinjiriza pane no by'ubujyaje kanure niko nari namye ndondera ubabwiye ko muri filme ndunda arimo bujyaje byinshi kandi ndazurabiza pana ngo ndazurabiza uko ari umuntu dushobora n'ubu nawe mbo turashobora kuba dukoze ikiganiro muga behind camera gusa nkuravuga andi majambo ngo cugenda kumvuga nawe yego brem wewe apana jewe abandi bantu je kuko namwe yamba nifiti sha nyene bintu ni byabereye nakubwira umuntu utamwiyumva ngo mureke mu amahoro mweza mureke kujyajya sinza gutelefona ngo bro bite mari mikaje ndagukubita 10,000 kandi bitavuye mu mutima uganda kuyemereka baramwita ni happy arabahaye ubutumwa mwicaye mu mutima ni mukuru pe dene ona nakuvugisha aga tuzatumeze neza oya urakoze wanguriye n'agafana he yanda byivugire happy n'umwana mwiza namwe tewe ndinyoterewe ntayimwe agafana kugira ndonke ivyo mvuga aho waho yes bakunzi ba Step Media ni happy numwe abantu vuga ntarasora filme yiwe ariko numwe abantu vuga yuko umukeneye kumukinisha nimero yiwe murayisaba jewe
umuntu adakunze gutanga nimero yarambujije yaranse kandi agenda mutemura imikasho ujya musazi ngene byambabaje cyangwa je shavuye sinagutemura imikasho siga nimero ndaze gusigira rero bazasigira wankeneye ntiwe buri ngene ndonka wawe oya wankeneye sha Sino, ntiwe buri ngene ndonka tumuca kuri Facebook andika happy akimana wabambonye aho ngomba kutanze adresse yoroshe Notuma nawe kwishura namusake ryo ndaziza kwishura. Yes, bakunzi ba Step Media ari happy genda mushigikire mu mafilme yagiye mu nubwo ataratangura gusohora filme ziwi yababwiye ko bikigoraniye ku buryo ikintu cy'uburyo vraiment nasaba amahera menshi inoti y'imiliyoni ya 10 gusa mwe muyishizaho afise filme zigera ku 8 yanditse mbe ni imwe cyangwa n'umunani ninga zinga ifise mu zibaye umunani umva cyaba 80 miliyoni we ara bafise ubwo buryo na urumva batanga imiduga none satwizere katwizere bizogenda neza zirahari kwe yes bakunzi ba Step Media sira for for updating again making sure kumazogira subscribe kugira ngo natwe tubashe kuja mu muryango wagutse ntiwifuza gukorana na Happy nababwiye ni umukinyi ari independent arigenga oya nigenga ari muri company urinda guca kwa Nsoro ndego mugana ntanzi teze zihari okay kugira ngo ashobore kubaha ibikorwa nawe ashobore kuja muri babandi tuvuga ati hari ico yashitseko ega muri umwanya nturakora ikintu tuzokwibukira ntagihari pe azofashe gusenga bikunde reka mpiranye mana bavyumva yes bakunzi ba Step Media reka ngushimire kuri wabanye natwe muri kiganiro cy'uno munsi ni Happy nubu ni wifuza kandi ko tumugarukana wandike muri commentaire twandikire muri commentaire ari tayari ku bwanyu guys kugira ngo hazokama babwira amajambo nk'ayihumure ikiganiro kizokurikira tuzoyaga ku by'urugo jewe nanje kumukora ikiganiro ntazikari mu rugo baje we ifoke tumumenya neza apana kuguma muri filme gusa ikiganiro gikurikira tuzoyaga ku by'urugo turugo kwagwiki ukungene ubona ingozi ubungene zibuka aho uzoza kumbaza gwi wanje nuko oya gwo ntabwo ushobora kubaza ko abantu badakunda kwerekana ubuzima bwabo muri nani ariko urankundiye ko nitwagukenera ejo canke igihe dusura kandi dukundi kandi wakoze kutwigora ko wahivye byinshi akazi wagataye wahevye akazi byose uravuga ati je foke nze gusura guteramisha abakunzi banje kuri Step Media cyane ndari kubganya kabisa nakaye kajambo urangiriza ko je sisura kurenza ko cyane kubashimya nawe ko mwemeye ko nza ngahanya ku byicaro vya Step Media nibaza ko tuzosubira kabisa babwire peace out